Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri ishene yanyu ari nayo yacu ya YouTube ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, ari niteka n'umunezero ntangire gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Reka romba kengurukire mwese mudukurikira muri mu mecungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu, amakuru ahambaye, amakuru yihuta, akaba ari amakuru y'ibidushikiye kubihejeje gukorwa ngaha mu Burundi, aho rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira mu gisata ca politiki, turabire hamwe bimaze gushirwa mu ngiro n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nyuma yaho Apotre Isidore Mbayahaga yigize umuvugizi w'u Burundi, akama agaragaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari umwizigirwa, byagaragaje ubufashanya cyangwa se ubucuti budasanzwe hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Isidore Mbayahaga. Mu minsi iheze Isidore Mbayahaga yari yavuye mu gacerere, ariko aravugwa ku bijanye n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, ndetse biboneka ko yoba yarigize umwasi w'u Rwanda nawe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mu minsi iheze rero hari amakuru yanuganurwaga ko hoba hari ibibanza bibiri Isidore Mbayahaga ashobora kugenwamo bivanye n'umubano udasanzwe yari afise n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero yamye aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, mwarumvishe amakuru ya Isidore Mbayahaga avuga ko ngo umukuru w'igihugu yakoze ibintu binezereye u Burundi, ngo rero yahaye abanyagihugu umwidegemvyo ndetse n'ibindi byinshi abanyagihugu batari barigeze baronka ku zindi ntwaro z'abakuru b'ibihugu. Amakuru rero ariko araturuka mu kinyegero yihuta cyane, nuko kuri ubu ngubu Isidore Mbayahaga yaba yamaze gushirwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nk'uko itangazo rivuye Igitega mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ribitomora. Turaza kubashikiriza byose ku buryo bw'idonido, tuza kubashikiriza n'imvano y'ivyo umukuru w'igihugu yamaze kugena Isidore Mbayahaga mu mabanga. Turaza kandi mu makuru yacu no kunyarukira ku biriko biravugwa mu bihinga itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho nyuma yuko habaye indinganizo nshasha y'u Burundi, kuri ubu ngubu abanyagihugu baridoga bivanye n'ibiriko birakorwa na bamwe mu bashizwe mu mabanga ngaha muri izo ntara nshasha ndetse n'amakomine yamaze gushirwaho. Abanyagihugu bariko baridoga, byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Reka tubanze duhere ku biriko biravugwa ko Apotre Isidore Mbayahaga atakirongoye ishirahamwe ryo gucukura ibizuku Onatur, ahubwo ngo agiye kuba mu bayobozi bagenywe na leta y'u Burundi mu rwego nyobozi rw'ishirahamwe ry'imbubutare Sonareke Mining Company Limited. Ibyo biri mu itegeko y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nimero y'ijana akaburungu 093 ryo kuwa 2023 mukakaro y'umwaka, rigena abayobozi baserukira leta y'u Burundi mu rwego nyobozi rw'ishirahamwe Sonareke Mining Company Limited. Abandi bagenywe ni Albert Manirakiza, Emile Ndayishimiye, Kwasinayi Dojezi, Akabahinga ndetse na Dogiteri Sekonde Ntiharirizwa. Mushikiranganje mu byo ajejwe harimwo ubutare n'agataka mu Burundi, akaba ndetse anasabwa gushira mu ngiro iri tegeko kuva ku itariki ryatereweko umukono. Ico twabibutsa nuko ishirahamwe Sonareke Mining Company Limited mu itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nimero 100 akaburungu 070 ryo kuwa 11 ruheshi uyu mwaka, ryahawe uruhusha rwo kwimba ubutare bwo mu bwoko bwa titane n'ubundi butare bibangikana ibizwi nka minero association mu ndimi z'amahanga
bukaba buri mu karere ka Kibaya gafise uburinganire bwa 56.5 km square carré, bigizwe ndetse bikaba bigizwe n'imitumba ya Kibaya, Bihembe, Nyamyeha, Munyinya, Bubegwa, Burimbi, Ntyazo, Nyarubugu ndetse na Giserema yo muri zone Ndora ya komine Bukinanyana mu ntara ya kera ya Cibitoke. Mu gice ca mbere c'imyaka 15 bikaba rero bitegekanyijwe ko iryo shirahamwe rizimba amatoni 108 nk'uko bishikirizwa n'abari muri iryo shirahamwe ndetse nk'uko byashizweko umukono n'umukuru w'igihugu. Mu yandi makuru rero reka tuyabandandirize mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane cane turabira hamwe ku biriko biravugwa mu gihe mu Burundi hashizweko indinganizo ushasha, akajagari k'imbere mu gihugu inyuma yo gutunganya gushasha intwaro. Utanyerera kwa 22 mukakaru y'umwaka ibiro byarahebwe, ibikorwa birahagarara, abanyagihugu barahebwe ikiringo cerekeza ku ntara nshasha 5 cacitse intwaro mu makenga adashanzwe. Kuva hashizwe mu ngiro imintunganyo nshasha y'intwaro, hashizwe mu ngiro kandi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yo kuwa 5 Ruheshi, akajagari no mwiheburo nivyo biboneka mu bice bya kera byaraba intwaro mu Burundi. Izo mpinduka kandi sakuye intara 18 zija kuri 5 zigabana amakomine ava kuri 119 aja kuri 42 imitumba iba 147 yahora kuri 339. Icakurikiye abahora ari abayobozi ba leta baratakaje akazi, ibikorwa bya leta birahagarara, abanyagihugu baba mu mwiheburo. Mu makomine menshi abahoze ari ba mustanteri bibiri barataye amabanga yabo kubera kubura amafaranga. Bamwe bavuga ko bamaramazwa ngo ndetse banahawe igikorwa kitabaho kandi kitagira akamaro. Ni politike yo gutomboza, nta ndinganizo nimwe ihari. Guhemba abantu badakora ni uruhombo rukomeye, niko umwe mu badandaza b'Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi agaragaza umubabaro. Mu kurindira ababustanteri bashasha barongora amakomine, abanyamabanga ntayegayizwa barahawe amabanga yo gukora ibikorwa bimwe, kwakira ibibazo by'abanyagihugu, gutunganya ibikorwa, gukora ibikorwa bya misi yose, ariko ku rubuga nta kiboneka kiriko kirakorwa. Mu bice byinshi by'igihugu ibiro biguma byugaye canke ugasanga nta muntu ariyo, abanyagihugu bobo ngo baguma bazunguruka mu micungararo. Tuza buri munsi ariko nta numwe atwakira, tukaza uko bukeye ariko nta numwe atwakira. Abarongozi ba kera bakira bake baca baragenda, bigaragara nkaho byose byasizwe bivugwa n'umwe mu banyagihugu bo mu mutumba Runyonza wa zone ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Mu Kirundo abenshi bariyamiriza bamwe mu bahoze ari indongozi bagomba gukamisha ako kajagari. Uwahoze ari umuyobozi mwishikira wa Buramatari Eric Nduwayezu arazunguruka mu modokari avuga ko ariyo agenzura umutekano, ariko araka amafaranga mu kugurisha ibitoro afadikanije n'abapolisi ndetse n'abatanga ibitoro, niko vyemezwa n'umwe mu banyagihugu atashimye kwidondora. Kuri ico cuka kandi c'akajagari, abanyagihugu basaba ko leta yosubira gufata ibintu mu minwe. Kubwabo ngo leta itegerezwa kubandanya ibikorwa, igasuzuma inyifato y'abahoze ari indongozi, igahana amabi ariko arabakorerwa. Womengo abahoze ari indongozi bari mu kigandaro biyugarana
iwabo ubu ntibahonyoze ikirenge mu biro byabo vya kera, niko umwe mu banyagihugu avugana agashavu. Integuro y'itunganywa rishasha ry'intwaro ryatangujwe mu ntumbero yo kwegereza intwaro abanyagihugu. Ubu isa n'iteye akajagari aho gutanga umusaruro. Icihutirwa ni gutunganya ibikorwa muri ico gihe c'ifata kibanza, hagagaruka urutonde mu by'intwaro, umunyagihugu akumvirizwa kandi agatunganirizwa. Ibiriko birabera mu ntara ya Butanyerera uburaruko bw'u Burundi biriko biraba no mu zindi ntara zitandukanye, ni ku butaka bw'igihugu cose c'u Burundi. Ivyo bikaba bitangwamwo intahe n'abanyagihugu bari muri iyo micungararo. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru tubashikiriza. Amakuru yacu y'aka kanya tuyasozere ngaha, reka dusubire mu kanya mu makuru yandi araza kuba agezweho kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane himwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye. Reka mbashimire mwese, turasubira mu kanya.